je nk'ivyo ntavyonze nta ntuze mfise nta telefone mfise ntavyonze ndamubonye uyu munsi gusa biragutunguye kwera wari umukumbuye ntiwari unazi yuko aza kuza inze mbere ko atakiriho. Guys, vous allez très bien mumeze neza rero guys, jewe aha turiko ba Nella narima ari yarimbuye n'ibigori akanira ujya ni atari ibigori ngabijya guys. Rero uyu bamwita umugano Kent w'ibintu rero Nella maze Nella kambaye costume Nella yambaye costume n'akarato ka rouge yanuyu isaha barayibona oya Kent wa mugore wa undi yagenda yari incoreke yitwa gute wa mugore w'umwami yari incoreke wa Salomo umugore wa Salomo musambanye umugore wa Ntuzeni oya hari umwami hari umugore yitonda sana acaratsindira umwami kandi yari Estela yeye yambaye nka Estela yari murefu nkuko nyene ego vraiment sasa rero Nella ni muremure yambaye naho taro frame ibaze ahuye na bwa bugabo nka bwihanda ibaze nkubatwaye ndabi erega kabisa iyi yasakosha rouge iri okay Nella araberewe vraiment umugore wa bitege araberewe vraiment kabisa tugiye kumutora bitege tuduge ruguru bimwe twabemerera sivyo akajambo uvuze iki so mwakoze cyane kudushigikira abantu bose bari ngaha koresha umwanya nabandi koresha umwanya hanta bitege mabengu Imana ibahezegire cyane nabandi bantu bagize ico bafasha kuri bitege Imana ibahezegire yambara amanze tumwambike amaloli mwana bumbo clad ibikundanye kabisa na Kaloxana turajanye guys Kaloxana turajanye tugiye kuraba kwa bitege tubaramutse ego bitege iwaba havuka imuramvya twarababwiye ati twe dukeneye umuntu azomukorere maji bitege tugende baranka twebwe rero turavyikoreye tugiye kuhishikira guys muze kubana natwe ego Imana ibarinde imikoshi kabisa bizo guys turasubira tugiye kumutura bitege turabingene yambaye murabona ingene bitege yambaye bitege agasengere kariyo uyumva gute bitege Sawa kabisa umusheri wawe mbone kabisa tugiye hehe mu bukeye kabisa kwa papa na mama agiye hehe bitege agiye bukeye kandi bitege yambaye ishati nshasha ipantaro nshasha n'ikambiri nshasha agomba yambare Timbaland ndakenda ba Timbaland kabi bitege namahoro re namahoro wicaye waturindira umwanya muremo oya muremure cyane niyo wari ukiva mu wanyoye icyayi ya guys renge yambara ibirato bitege icyamamare bitege abereke nuko cyakemutse kubadida mutware wewe guys ça va très bien Nella Manela manene maneshu ari he sheri wawe bitege abahita ngwiki mu kibogoye mu ntara ya Muramvya umusozi kibogoye umutumba Kanyinya agacimbiri kigereka chef de quartier yitwa ngwiki nawe yibuka kabisa guys twashitse Muramvya iwabo na bitege aho Nella aje gukora ivyo yemeye aje gushitsa ivyo yemeye izuba riva nukuri kure sima yabonye kwanza Nella nijya kanga uje ngahe ntuze aha mu kibogoye nijambe
ibaze vraiment que en tant que c'est la première fois Nella aje muntu ze nukuri dakese satwegera uku sasa Nella ni fresh wari ugitangura gukorana bitege wari uzi yuko bizogeraho icyumviro cyo kuzino kibaho kweri ntabyo narinzi kubera ko tugitangura gukorana bitege hariho ibintu byinshi novuga nari nateguye mugabo mu nyuma hazi ibindi bintu ego okay umaze kwiyumvira ukatanga proposition bitega kabitahura yo ko muduga ndetse nawe akabikubwira ukabitahura wewe vyagenze gute bitege wewe wabonye ameze gute ubimubwiye ati burya tuzogenda reko umunsi munaka Chambere na mbere bitege yaranganirije yarambwira yiwe ubuzima bwiwe amaje numva yuko nogira ikintu nkoze nk'umuntu nyene twakoranye kandi tukorana neza yego okay bitege ça va bien wacomye oya happy kabisa umva gute bitege kubona ushitse kandi mu rugo bivanye n'igikorwa ca sinema ndaryohewe na Neri wanje Nera n'ababanyi bibaza barabona ni sawa ego none bitege aba bantu ubona ngaba shengereye wabamenye bamwe harimwa ndabatsi uyu mubibi yitwa gute Dominata nawe yitwa gute Eliza ni mushikanje safi sana turabisubiramwo mu nyuma persera araza kutuyagira bitege none je ari ikintu ntaramenya urafite abana aha nyene n'umugore uyu mugore twarapanye mwarapanye divorce yarabaye murasubiza ivya Cesar ko rya Kaisari rasubiza okay abana uwanyuma nganiki cyane turaza kubibonera turindire tuze kubibonera okay Kent kibazo baza mu cyatagure tu Nella ndashaka kumenya ukivuga yuko bino bintu hari abantu benshi bazogerageza gufasha kugira bashobore kuraba ukuntu tushobora kuza tugashika ahantu bitege abaye uno munsi turahashitse amajambo 3 ushobora gushikiriza abariko baradukurikirana muri rusange ikintu cyambere noshikiriza abantu bako baradukurikirana Imana ibaho umugisha twarasavye ubufasha ku bwa bitege bitewe n'ukuntu bitege yari itabarije rero ku bantu bamaze gutanga ubufasha ndibaza murabona ivyo twakoze nibi nibaza yuko nibindi tuzo kwibereka mu nyuma bitege umeze neza bitege uri umuntu umwe misi yose iyo twabona bijye bikorwa twaguma twiyumvira yindi shusho mbashaka kumenya abaje abantu mwari musanze muri kumwe kwirigara hariya canke ababanyi ba wino ukibamenyesha ukibabwira yuko uzoza bavyakiriye gute nizenyisho bashoboye kukubwira abino cyangwa barugu abino nanawe babwiye ni mutwanya wanje nguyo yitwa Rukwavu niwe naciye telefone Rukwavu niwe washoboye gutelefona turamubwira ko ari abashitsi bazoza kubaraba tikiyoko nitwashika uruza kudutembereza utwereke mu kibono twereka abana bawe ndetse ushobora no kutwereka tumwe mu turere wakuriyemo bitege ibintu vy'amasinema ubibona gute ibintu vy'amafilme ndabibona neza je kabisa ndabibona neza kuri wewe ubona neza uhanura gwaruka kubikora canke ubabwira ati oya ntimukaje muri ivyo bintu no bahanura kubikora kubera urabona turatagasa uno munsi hari abantu bitege yahora hari aho yavuye naho yageze bitege yambaye kirato gishashe kandi kirato cyose kubera sinema kubera sinema yambaye agashati kagoro yambaye ipantaro ikazi no pantaro igugumi umuriyoni n'ibihumbi amajana 4 bitege yisiza amavuta y'ibihumbi 40 ukoresha umwanya reka dushobore gutunguka umwanya umwete tugende kumuhana turayaga n'ibindi turashitse turiko turagenda mu nzu barateye bararimye ibiharage kandi barimbuye akakaranga ugwagwa aha karanga ugwagwa kabisa ego karanga ugwagwa kabisa mutama ego yes ashimwe cyane namahoro n'abavyeyi bacu turamukije cyane muvyeyi namahoro
hajya ku mazina ninde nk'umuvyeyi wa Bitege? Karori ntawe mpagatse. Nuko warabonye ibyo bimaze iminsi biriko biraca ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse aho umuhungu bashobora kugira ati tuzoza tuzananye nababandi twa dushaka kumenya wavyakiriye gute akibamenyesha ubwo butumwa? Je nk'ivyo ntavyo nzi nta ntuze mfise nta telefone mfise ntavyo nzi. Ndamubonye uyu munsi gusa. Biragutunguye kubera wari umukumbuye ntiwari unazi yuko aza kuza. Inze mbere ko atakiriho. Muvyeyi Bitege yavuye yamanutse Bujumbura afite imyaka ingahe nimba wowe buvyibuka? Wane kuva avuga harubona nigera mbona ndamubonye. Yaraje agwaye ndamuvuza hama kize aca yisubirira i Bujumbura jewe ndamwumva ko ariho gusa ntavyo nzi. Nuko uno munsi dushoboye gushika nkuko Bitege yavuze ati murabona ko hambavu y'kibazo yarasanze afise icukugura yavuze ati sinahiruka no kuja kuraba abavyeyi banje. Ataravuga ati rero ati reka ntegure nzoje kuraba abavyeyi ati mwoba mumfashije. Uno munsi Bitege araje kandi aje mutari mubizi atari yabateguje bibaye nka surprise. Mwiyumva gute muvyakiriye gute? Cewe ni neza ko ndamubona nta bindi niyumvira none no kwimvira ibiki none ko yavukiye ari je namuvyaye mugabo nyina wewe suyu nuye nuwasubiriye nyina wuyu yego tumwakira neza gusa kuko tumubonye none ko tutamubona tutazi iyo yazimiriye ubu tumubonye neza ni sawa. Muvyeyi mumaze kubona aje akazananye n'abandi bantu kandi ubona neza yuko baje bava Bujumbura muri mwebwe nko kubona umwana wanyagarutse inyuma y'igihe kirekire hama akaca azazanya n'abashitsi nk'umuvyeyi wiyumva gute wavyakiriye gute? Cyenda vyakiriye neza. Niriye nk'ijambo wobwira nk'abantu ko hari abantu bariko badukurikirana kandi babuze ubu buzima yuko umwana ashobora kuja kurondera ubuzima munyuma akagaruka azanye n'abashitsi cyangwa akagaruka afise umuduga cyangwa akagaruka yaraguze indege cyangwa kazamba yagiye muri Amerika. Nike kintu wobwira nk'abavyeyi bagenzawe kuri aba bana usanga muri ko muravyara mutazi ejo habo ingene hazohameze? Cyo cyiza nuko agarutse muhira je ndamubonye je ndamubona neza. Abavyeyi bagenzawe rero nike kintu wo babwira nire jambo wovuga kubijanye n'abavyeyi bagenzawe? Cyo ko agarutse muhira naze yibere mu bandi nta kindi ndiko ndipfutse. Nagarutse papa. Yaje kuramukanya hama jewe none nkubunye numva none inkumbu zihera. Inkumbu zirahera kuko turamusiga tuzogaruka kumutora. Ukene abazomara imisinga hega muvyeyi. Jewe naho yo kwigumira no ngaha je nico kimwe none ko ari umwana wiwanje. Nuko muvyeyi biboneka ko wari umukumbuye cyane. Nawe rero nkuno munsi yari yavuze ati hambavu ibi byose hari ubushimwe bugiye butandukanye canke ubuganuke yari yateguye aza guhereza ko yavuze ati sinogenda hariya imbokoboko ntegerezwa kugenda mfise agashimwe k'umuvyeyi bose ko ari babiri. Rero muri kano kanya imbere yuko tubanza kumuha kanya nawe Bitege reka abanze ashikirize canke avuge amajambo abiri canke atatu nuko Bitege cyora kwegera na cyane cyane. Ndashimye kubera umuvyeyi anyakiriye n'abashitsi twazananya akabakira ndaryohewe na jewe. Nuko Bitege warumaze igihe kitari gito aho n'umuvyeyi wawe atubwiye ati waherukino kicivuza ukuguru. Mu biganiro wagira uvuga ati jewe mu bintu numva mfise ku mutima bindemereye ati nuko no kubitira muhira nkaja kuraba abavyeyi. Uravuga ati kahise nzogenda ndimbokoboko. Benshi baragico bakora abadukurikirana ndetse abagiye batandukanye nakahe kajambo bo bashikiriza kuno munsi twamaze gushika imbere y'abavyeyi? Akajambo nababwira jewe ndashimye kabisa ifsaho. Nuko uno mwanya rero reka ushobore kwegera ava yuko tubandanye iyo systeme reka basi nanera basi nawe agira icavuze neragira icavuze kabisa nera karibu. Murakoze. Ndamuramukije kwanza papa wa Bitege na mama wiwe Maratre. Ego ku mazina yanje nitwa Nera nkuko wabyumvise. Nera. Nera.
niyo mazina nahawe n'abavyeyi banje. Manela manenesho umve nibavuga manela manenesho ibyo nanera ndagiwumva ababizi bazoza barabinyibutsa si kuko sinoza ndarikurikirana ndamaze gusaza gose. Sawa Ego urumva rero jewe nsanzwe ndumwe mu bigeme bakora ibintu byo kwiteza imbere, ndumukinyo mareresi ibujumbura. Nje nicyo cyane amasinema ntacyo filime filime arakina filime. Ego rero narateguye igikorwa, icyo gikorwa ndagiteguye niyumvira yuko norondera umuntu yokimfasha. Umuntu narondeye yabaye Bitege turakorana, mugabo mu nyuma aza kunganiriza ubuzima bwiwe, arambwira yuko nibaza kuri umuvyeyi we kubivuga ntaco bitwaye, arambwira yavuka, arambwira ko yagize ingorane yo kugira accident, donc baramugonze amaguru aravunika, naramuririye niko. Ego arambwira yuko amatongo abiri yarariwe ndiko ndapfutse wonyene. Hama rero jewe aranyiganira ubuzima bwose afise butari bwiza. Jewe ndagira akantu nkoze gatoya nk'umwana w'umukobwa akiri muto, kubera ko naje mfise ishingano muhiri wacu, ndi imfuvyi, fise abana ndeze, naragerageje bitewe n'ubuzima bubi nari mbona afise, ndamugurira uduhuzu dukeya, ariko arambwira ati yamara ndakeneye ko mfasha. Rero amaze kumbwira ko nomufasha, umva yaranambwiye ko atagira haba, atagira ivyo afungura, akora akazi k'igikarani. Ndamuganiriza ndamubaza yuko nomusabira ubufasha ababishoboye, abandusha ubushobozi. Turavyumvikana, tumaze kuvyumvikana turagenda ku binyamakuru ibinyene ubona, ndasigura ubuzima bwa Bitege, urabona ko asanzwe afise n'ikibazo cyo kutavuga neza ngene kujya kuntu bamugonze. Rero arambwira ati ikintu ca mbere numva womfasha nukundugana ku bavyeyi. Mbere yavuze yuko afise mama, urumva sinarinzi yuko atari mama wiwe uyu, ariko nawe n'umuvyeyi wiwe, kubera ko niwe muvyeyi wiwe asigaranye n'ivyo. Rero jewe ndabizi urukundo rw'umuvyeyi nico kintu dufise mwisi. Jewe mvuga ati imbere yuko wokora ibindi bintu byose nuko twamanza tukaduga ruguru ukakira kwanza umugisha w'umuvyeyi, kuko papi yaguhezagiye, mami yaguhezagiye, n'ivyo ukora Imana irabihezagira. Rero jewe ndavuga ati reka tuze tutangure tuduge ruguru, tugire n'ikintu dushiriye abavyeyi, ko yarambwiye ko amaze imyaka myinshi ataduga. Umva kubera ko je nari nzi ko ari mama, ndavuga ati mama nzoraba ndamushira agatenge, hama turabe n'ibindi bintu bikeya tugenda. Donc urumva kugira ngo umuvyeyi azoryoherwe, urumva yuko imyaka yari myinshi, urumva yuko nawe wavuze ko utaruzi ko nakibaho. Rero twari dushaka Bitege mu mwakire nk'umwana wanyu nkuko mwabivuze, kandi natwe muduhe umugisha mu byo dukora, kubera ko umuvyeyi si umwe, umuvyeyi aha twese turi ngaho umuvyeyi wacu. Rero jewe nk'umwana w'umunyempano, nk'umwana yashoboye kwiyumvira Bitege, n'abandi bantu biyumvira n'ubu hari abacimvira kumufasha Bitege, bagomba no kumuvuza ry'amaguru yiwe asubire kumera nkuko yahora kera. Ego urumva ivyo byose biri mu bintu nagiye ndasaba abantu babishoboye, ariko mu buryo buke maze kuronka, naciye mvuga nti reka nzi kwa papa Bitege n'umuvyeyi wiwe, mama wiwe, nabo bavukana tubabone, babone ko hariho abantu bariko baragerageza kwitaho umwana wabo. Nuko murakoze cyane. Nuko nubwo dusa n'abajananje Bitege n'umuntu umwe nawe nyene yaheruka ngaha inyuma y'igihe kitari gito. Bitege ndashaka kumenya, tugishika wagumye uvuga ati ndashashaye gushika muri Kibogoyi, ni ibihe bintu bitatu uvuga warukumbuye cyane hani wanyu muri Kibogoyi? Ari nkumbuye papa, n'abana banje, n'ababanyi nyene. Watwemereye ko uza kudutwara mu bibanza bigiye bitandukanye aho wakunda guteramira. Ubwira kico kudushira ku mayange ni hehe uvuga ati aha nta niho nakunda kuyicara, niho niyo ryari rigaraganje ati aba nibo nkumbuye cyane cyane? Hariho haje kwa furu. Kwa furu. Koresha umwanya uraja kwa matwara. No kwa Muremera. Yaragana urwagwa ruryoshe.
agira inyama oya tumena aho koresha umwanya naryohewe cyane aho kwantuze umwe wa kwa furu nakagwa system hama papa hari kiro ntabajije yego urabona jewe ndi ngaha none abaye gutyo nta mugore agira nta jene gire mbaze reka twishure tugigweko reka bitega twereke umusheri wiwe muraba nabwiye ko umunezero uramwica cyane Bitege uramusya Bitege yarashoboye gukina reka tugire ko tutangumutse abantu batahure Bitege uyu ari umusheri wiwe muri filime vyaraheze ariko rero mu kuryosha inkuru no kuryohera abantu abuntu acabere kumengo niko bimeze ariko ni atari nyene nuko Bitege nta Bujumbura sinzi ko afite umusheri rero afite umusheri gabete atari uwo nta wundi none urumva hariho rero basa bene wabo nabashikiwe nabo nibaze babirabe ibi bintu naze rukwapfa nimuze mwese twari twifuza mukuru wiwe oya ndi mutoyi wiwe sawa mushiki wambo rero reka tubanze twakire abasanzwe bavukana na Bitege aho ubona ko ubu tugira tubanze duhere kuri musaza wiwe basanzwe bavukana na Bitege reka tumwakire ndakuramukije cyane ni sawa ndashimye ku mazina witwa nde ndayishimiye Diodone basanzwe bagutazira Rukwavu